Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni yanyu imwe rudende ya Isange TV, isheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakuromatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu yo muri iri joro, akaba ari amakuru na cane cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza gushinyarukira mu makuru ariko aravuga ko hoba hari umukenyezi ariko aridoga bivanywe n'igandagurwa vy'umwana wiwe, akaba rero asaba ko ngo hakorwa ubutungane. Ni inkuru ishavuje cane umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye arayumvishije amasozi arakoroka. Iyo nkuru turaza kuyigaruka ko ku buryo bw'idonido tuze kwibashikiriza. Naho ishirahamwe Shema Burundi ryatanguje icesi umugambi wo gushigikira inyigisho. Aya makuru rero nandi yose ni mu kanya ku buryo bw'idonido. Ico musabwa ni mubanza mu vyonde swivure pakadejeje na sabone kugira ngo tuze turabana amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Amakuru yacu ku buryo bw'idonido reka tuyahere ku gahinda ko kubura umwana anyurujwe n'ubutegetsi ntuhambe ngo ntubwirwe ukuri. Iri ntahe muvyeyi wa Emmanuel Kamana yanyurujwe na Colonel Desire Uwamahoro wa 21 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2015 amukuye mu Kinindo. Emmanuel Kamana batazira Emma yatururukijwe hamwe ndetse na Clovis Ntukamazina batazira Ndomo ngo babanje kujanwa mw'iperereza harya hafi ya Katedrali Regina Mundi. Mu nyuma General Yarengiyome Bunyoni yumvise ko bohava ngo barekurwa abajana iwe mu rugo apfungira muri cave ngo ari naho ndetse bivugwa ko baciye bicirwa. Imbere yo gufatwa Emma ndetse na Ndomo ngo bariko biriwe barabira hamwe filime bongera kandi ngo basangira agacupa. Niho haza ngo kubagendera uwitwa Mbanzendore Begin yitwa umugenzi wabo, akaba kandi ngo n'inshuti ya General Yarengiyome Bunyoni. Yapfuye gusohoka urupangu ngo agiye kugura itabi kw'irembo, igitero c'amakamyoneti ane y'igipolisi aba arahageze. Igitero cari kirongowe na Desire Uwamahoro imyaka 10 uca irumana Desire Uwamahoro atavuze iyo yashize bano basore. Kikaba rero hari agahinda ntangere ku muvyeyi wabo. Naho ishirahamwe Shema Burundi ryatanguje icese umugambi wo gushigikira inyigisho. Ishirahamwe Shema Burundi ishirahamwe riharanira iterambere ry'ubutunzi ndetse no kubaho neza kw'abakenyezi n'abana ryatanguje ku mugaragaro kuri uyu wa 18 Nyakanga y'umwaka umugambi waryo w'inyigisho mu kiganiro n'abamenyesha makuru cabereye i Bujumbura. Nk'uko byashikirijwe na Nshimira Vanessa umukuru w'ishirahamwe, uwo mugambi uje gufasha abana bose kwiga, umwana akaronka indero y'akanovera uko yoba ari kose. Kandi yibukije ko ishirahamwe Shema Burundi rikorera cane cane mu bisata bibiri bikuru: inyigisho z'abana kugira ngo bifashe kwiyungunganya ndetse no kugira uburenganzira bungana mu bijanye no kuronka ubumenyi. Ica kabiri gushigikira abakenyezi n'abakobwa cane cane biciye mu kugurura inzira zo gukorera hamwe ndetse arizo bizwi nka koperative mu ndimi z'amahanga, ndetse no gufasha urwaruka rwipfuza kwitunganiriza imigambi. Mukuru wa Shema Burundi yamenyesheje kandi ko uwo mugambi w'inyigisho uzoshimangirwa n'imigambi indwi ariyo: uwa mbere inyigisho zerekeye irondoka rijanye n'amagara meza, wa kabiri kongereza inguvu ukwiteza imbere ku bigeme, wa gatatu gukurikirana ndetse no kwiyamiriza gufatwa nabi ku banyeshure n'abigisha, ca kane gukomeza ubumwe hagati y'ishure, umuryango ndetse n'abenegihugu, ca gatanu gutororokanya imfashanyo zitandukanye, ica gatandatu gufasha abafise ingorane zo mu mutwe ndetse no kubakurikiranira hafi, icindwi akaba ari ugufasha mu gushira amatara
mu miryango kugira ngo abana bashobore kwiga ndetse no gusubiramwo ivyigwa vyabo bavuye ku mashuri. Muri ico kiganiro kandi Asiya Shahere, umuhanuzi mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi, yasezeraniye ko ngo hazoshirwaho amasezerano yo kubandanya gukorana hagati ya Shema Burundi ndetse n'ubushikiranganji. Yavuze kandi ko ubushikiranganji buzotanga ibikoresho bikenewe kugira ngo uwo mugambi ushobore kuranguka neza. Yongera kandi ashima uwo mugambi wo kuronsa abana ubumenyi bw'akanovera kugira ngo baze ngo bubake Uburundi bw'ejo. Umukuru wa Shema Burundi yashimiye abamaze kwiyemeza gufasha. Yongera kandi asaba n'abandi bose ko ngo boshira hamwe inguvu, abavyeyi, abayobozi, abajejwe intwaro, amashirahamwe y'abenegihugu hamwe ndetse n'amashigikira mu buryo bw'ubuhinga bw'amafaranga. Yaciye kandi arangiza amenyesha ko uwo mugambi uje kandi gufasha mu gushika ku mbonakazoza y'igihugu 2040-2060. Naho butanyereraho, musitanteri wa komine Ngozi ahamagarira abadandaza guterera hasanurwe ibarabara rikikuje isoko nkuru ya Ngozi. Ibarabara rizunguruka isoko nkuru ya Ngozi yarasenyaguritse cane igice giherereye hafi y'ahadandarizwa amamesa muri quartier ya Shikiro, aho ndetse ibinogo vyimbaguritse cane ngo ku buryo ivyuma bihaca ngo bigoranye. Dominique Ndikuryayo, musitanteri wa komine Ngozi, akaba kandi ahamagarira cane abadandaza guterera ngo ku gusanura iryo barabara mu bice byose vyononekaye ngo bizotwara amafaranga arenga miliyoni 100 z'amarundi. Umuyobozi kandi aho yatanguza isekeza ryo gusukura igisagara ca Ngozi yashikirije ko bikenewe ko ngo iryo barabara rikorwa uko birimeze nabi cane. Muri komine Ngozi kandi hakaba harakozwe isuzuma aho ndetse ngo hose ibarabara RN6 ryonekaye cane kandi ngo icegeranyo carashikirijwe abajejwe kubaka amabarabara. Aha kandi akaba yamenyesheje imbonesha kuri yacu ko ibikorwa byo gupima ahazoca ibarabara riva mu vyegwa vya Ngozi rica mu Mihingo muri zone Busiga rija ku Kanyaru y'epfo ngo biriko birakorwa n'abahinga, aho ndetse ngo aho twahaca kuri uyu wa 19 Nyakanga uyu mwaka twasanze abahinga bariho bageze muri zone Busiga hepfo y'ibitaro bya zone Busiga babandanya batumbera urubibe rw'u Burundi ndetse n'u Rwanda. Abanyagihugu bakaba kandi bafise umwizero ko iryo barabara ryari yarasivye ngo rigiye gukorwa rishigwemo n'ikaburimbo nk'uko bimenyeshwa na Dominique Ndikuryayo, musitanteri wa komine ya Ngozi. Ibyo rero bikaba ari bimwe mu bizorangurwa nk'uko yabishikirije nyine. Naho ikambi ya Mahama, agahinda k'abana kavamo no kwiyahura. Kw'igenekerezo rya 18 Nyakanga uyu mwaka muri aya mazone 3 muri aya mezi 3 aheze abantu 5 bariyahuye, abenshi muri bo bakaba ari abana. Ikambi y'impunzi ya Mahama mu buseruko bw'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Uko kwiyahura ngo kenshi gufitaniye isano n'amatati yo mu miryango, ubukene, kuba impunzi zitazi ejo hazo. Babiri biyahuye ni abana bakiri bato bafise hagati y'imyaka 13 na 14 mu bisagara vya 11, amakominote ya 12 na 18 kubw'urongoye ico gisagara. Kandi abo babiri bose bavuga ko abavyeyi babo ngo babafata nabi cane, ko ngo batagaburirwa neza, kandi ko ngo barushirijwe n'amatati yo mu miryango. Abo bayabaga babiri kandi baratabawe ku mwanya inyuma yo kunywa uburozi bugenewe imbeba. Bamaze kujanwa ku bitaro baratoye ubwenge. Ariko kandi Iradukunda Darcy wo muri village ya 12 community ya 2 umuryango wa 2A ntiyashoboye kurokoka. Yarimanitse abamutabara baje
barengeranye yahora yiganira bagenzi biwe ko azokwiyahura, ariko abo bagenzi biwe ngo ntibibaza ko bibazaga ko ngo yoba ariko arabyina. Ntiyagomba gusubira gukorwako n'amatati yo mu miryango, niko bivugwa n'umubanyi. Uwundi Muyabaga Tuyisenge Remy w'imyaka 17 yarikomerekeje cyane mu maso, mu mahogo, mu nda ndetse no ku bihimba by'irondoka kubera ingorane zo mu miryango. Inyuma yo gutabarwa kare ababanyi yarajanywe ku bitaro, asigura ati sinshobora kwemera ingeso mbi za mama wanje. Ubuheruka umwe mu mpunzi z'abakongomani bo muri iyo kambi yaragerageje kwiyahura, bikerekana ko ako gahinda gakora ku bato ndetse n'abakuze. Abarongoye abandi muri ico kigo barituye intwaro ndetse na HCR, ingingo nyinshi zarafashwe. Abana bari mu gahinda bategerezwa gushirwa mu bigo bibakurikira kandi bibakingira, bibakira kandi bikabakurikirana na Save the Children. Ukugura umuti w'imbeba ubu ngo birabujijwe ku bana. Umuryango ubunywero bw'inzoga zikaze canke zibujijwe ngo buzokugarwa. Inyigisho ziguhimiriza no gukinga zaratunganijwe n'indongozi n'amashirahamwe mpuzamakungu. Abarongoye iyo kambi babona kandi ko kunagura uburyo bwo kubaho na cane kongereza imfungurwa ngo byoshobora kugabanya ico cago. Kuri benshi inzara ndetse no kutamenya uko buca ngo bituma haba amatati mu miryango. Abandi barongozi bamenyesha ko ubwishi bw'abantu muri iyo kambi irimwo impunzi zirenga 76,000 z'abarundi n'abakongomani bituma agahinda kongerekana. Reka tuubandanirize amakuru yacu mu yariko aravugwa mu bindi bice bitandukanye. Ikiza c'indwara ya kolera, abantu 226 baramaze guharurwa mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, na MSF iriko iragerageza kubafasha. Cibitoke kwa 18 Nyakanga uyu mwaka, kuva mu ntango za Nyakanga abagwayi bakorera 226 baribonekeje mu makomine ya Cibitoke na Bukinanyana mu ntara ya Bujumbura mu buseruko bw'u Burundi. Ibibanza bibakira bakavurirwamo ubu biriko birabafasha ndetse barafashwa na MSF mu gihe ico kiza kibandanya cibonekeza, bitumwe n'ubukene bw'amazi meza n'iyubakwa z'isuku. Ikiza ca kolera carabaye cishi mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Kubw'urongoye akarere k'ubuvuzi ka Cibitoke, abantu 226 baramaze kwandura iyo ndwara hagati yo kuwa 4 ndetse no kuwa 18 Nyakanga uyu mwaka. Muri abo 84 bariko barafashwa n'ikigo kivura kolera kuri Rugombo, abandi 130 baramaze gusubira mu mihana yabo. Dukora ibishoboka byose mu kuvura abagwayi ku mfashanyo ya MSF. Amande twaragwije inyigisho zo guhimiriza ndetse no gutanga imiti yo gutyorora amazi yo mu ngo bisigurwa n'umuganga. Mu bice byinshi abanyagihugu bavuga ko bakena amazi meza, amabombo amara amayinga menshi atagira amazi, bigatuma kandi imiryango ija kuvoma mu nzuzi za Nyakagunda, Nyamagana, Muhira, Kaburantwa, Rusizi canke mu Myonga. Aho kandi ngo biba aho muri ibyo bibanza bavomamwo akeshi ngo birononwa n'imiti ikoreshwa mu burimyi. Kuri ubwo bukene kandi bw'amazi meza yongera ko iyindi ngorane, imiryango myinshi n'ifise ubuzu bwa surwumwe busukuye neza, bigatuma iyo ndwara ikwiragira byoroshe. Imitumba ya Mparambo, Rubuye, Kagazi, Rusiga, Ruhagarika, Samwe, Muyika, Dogodogo, Rakana, Ndava,
Nyamitanga iri mu bice bibangamiwe cane kuri iyo ngorane, kandi urongoye akarere k'ubuvuzi asaba indongozi kugwiza inyigisho. Ikiza kiranyaruka, turakeneye imfashanyo y'abagira neza, niko atabaza, akabona ko iyo ngorane y'ico kiza ibangamye. Ngaho rero reka shimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twebwe turashikiriza kuri iyi saha, tuye dusozere ngaha, tuze gusubira mu makuru araza kubageza uko mu gitondo.